Bakunzi ba shene ya Magagi Burundi turabahaye ikaze. Rero aha tukaba twari tugiye hamwe mu gasozi k'i Magagi, aho twari tugeze aho biboneka ko hatari imirima, ko batanguye guca ibarabara rizoshikayo kugira ngo ibikorwa nivyarimwo biraharangurirwa, ibikorwa bitandukanye, amazu n'ibindi, bazobe bafise ibarabara bacamwo batwaye ibikoresho canke no mu gihe biba vyaraheze bashobora gucamwo biyunguruza bashike aho ivyo bikorwa biri, narirya bashaka kuhagira site touristique, ikibanza c'ingenzi. Rero murabona yuko ni ibikorwa vy'amaboko, ni ibikorwa abantu bo ubwabo bakora ku giti cabo kugira ngo baryicire, barishobore kurigira ku buryo nubwo hoza imodoka zoza ari zije kugira ngo riterere neza rikwize ivyangombwa. Rero aha nkuko mubibona n'amabuye amwe bamenye ku ruhande rw'impera n'ayandi yagiye aravamwo kugira ngo bashobore kuhaterereza baronke ibarabara ricamwo imodoka n'ibindi, amakinga ndetse n'amamoto. Rero urabona ko ibikorwa bimaze gukorwa atari bike, atari gashesheshwarumuri. Rero twakeje cane abantu barimwo baritanga bakora igikorwa nk'iki, nubwo baba baronkamwo amahera mugabo urumva ni igikorwa kiba kitoroshe, kuko aha hantu nkuko muhabona ni ahantu biba bisaba ko bakuramwo amabuye yimba ahantu hakomeye, ndetse yaba imizi y'ibiti ndetse n'ibiti nyene ubwavyo bisaba ko basitura canke ibishitsi. Rero urabona yuko bari baharembeje, aho twovuga tuti ibikorwa babona nabo ubwabo bafisemwo ishaka, bafise gushaka. Uko tubabona hariya tubona atari abantu benshi, ariko turavye ibikorwa bamaze gukora si bike cane. Rero bakora bafise umwete, bakora bafise akanyamuneza ntangere, kuko nabo ubwabo baba babishaka. Ndetse iri barabara ntirizoba rifise igikorwa gusa co kuvuga ngo kigiye kuraba harya hari ikibanza c'iratiro, ndetse baba abarimyi, aborozi n'abandi bakora ibikorwa bitandukanye bizoca biborohera, kuko ubu murazi yuko umuntu akenera umwavu kugira atere ibiterwa, akenera ibi na biriya, ko gupompa bica bisaba, bica vyoroha ko umuntu yiyunguruza, agende n'imoto canke agende n'imodoka ndetse n'ikinga bishobotse. Ndetse n'ugenda n'amaguru azoba ashobora kuba yogenda ata rume rumuja ku mazi ko mu gatondo usanga hari urume, canke se imvura yaguye usanga ivyatsi biriko amazi. Rero ni ukuvuga yuko ari ibintu vyiza, ndetse baciye banatwereka aho bazomera nk'abarikatishiriza kugira ngo bace hirya ahantu haduga cane. Murazi yuko imodoka itaduga cane irenze aho umusozi uduga 11%. Abantu bagira ivy'amabara baca babimenya. Rero bagerageje kutwereka aho bazoca bacisha imperampera, bashiremwo agakorosi canke agakona kugira bashike imodoka zizohaca canke amamoto bitanka yuko zirinda usanga ari hamwe zosubira inyuma mu gihe ziba zirimwo abantu canke ibindi bintu ko barazikoresha. Rero murumva yuko ibarabara ni kirumara, ibarabara rifise akamaro kanini kuri bose, ku bantu baba barimwo barakora ivyo bikorwa, ndetse n'abanyagihugu muri rusange, tutibagiye na leta, kuko ivyo vyose bituma habaho iterambere rirama, iterambere kuri bose, kuko ibarabara rizana vyinshi, rituma iterambere rinyaruka gusumba uko ryategerezwa, kuko murazi yuko
hakenerwa amabarabara, yaba ibidandazwa, kubonana kw'abantu canke ibindi bikorwa bitandukanye, ivyo vyose biba bikenewe. Rero twobashimira tuvuga tuti ku bataragira subscribe ko boyikora, bayikoze nabo bakomeza kugira comment na sharing kugira ngo ikomeze kugera kuri benshi, natwe tubasezerana yuko tuzokomeza kubaha ibigezweho bitandukanye. Ciao ciao, hasta la vista.